Ishirahamwe apeje Inkingi ryaratunganije inama yo kurabira hamwe ivyaranguwe mu mwaka wa 2025 hamwe no kwirimbura kuri wa gatatu Nzero umwaka wa 2026 mu gisagara ca Bujumbura, aho kabaye n'akaryo ko gutanga inyigisho zo gukarihiriza ubwenge ku barongoye abandi mu ntara hamwe n'abakorera mu bisata bitandukanye kubijanye n'uburongozi bwiza. Niyomwungere Jean Marie, umuyobozi nshingwabikorwa mw'ishirahamwe apeje Inkingi, aratwiganira ibiranga Indongozi nziza. Umunsi dasanzwe kw'ishyirahamwe rya apeje Inkingi, aho twe dusanga ibikorwa bidasanzwe ubwo twama dukora uko buri mwaka utashe, cyari igikorwa cyo kwirimbura kugira ngo turabe ibyo twashoboye kurangura umwaka wose, hanyuma kandi dusubire kandi gukarihiriza ubumenyi indongozi zacu mu ntara no makomune. Rero kabaye akanya keza ko gushobora kwirimbura no gushobora kwigisha abaduserukira mu ntara kugira ngo tubakarigize ubumenyi abandanye bakora neza bikorwa twabashinze mu ntara. Cyangwa rya apeje Inkingi nukumenya yuko mu Gifaransa ni action pour la paix, la gouvernance pour le développement durable. Twebwe tusigura yuko twemera neza yuko inkingi y'iterambere ari amahoro n'uburongozi bwiza. Ico gituma mwabonye mu nyigisho twakurikiranye harimo n'inyigisho z'uburongozi bwiza. Izo nyigisho rero ikintu kiranga umurongozi, twabonye ko umurongozi arangwa n'ubwenge. Ikintu cyambere kiranga umurongozi n'ubwenge, ikindi kiranga umurongozi nuko agira umutima wo kubabara abandi kandi agashobora kumva yuko araje ishinga n'iterambere ryo mu kibano, araje ishinga n'iterambere ry'abandi, akitaha abandi, akumva neza yuko ashobora kuba intwari ahari hose mu kibano, akaba afise ibikorwa bimuranga bitari vy'akajagari. Umuyobozi nshingwabikorwa kandi aratera kamo ayandi mashirahamwe ndetse no kuri zo ndongozi. Nakamo bwa mbere guterana mashirahamwe magenzi yacu yuko nabo nyene bokwama bakareza ubwenge bakorana, hanyuma kuri ku ndongozi zacu za peje Inkingi nazo twazitekera impanuro zikwiye uko batizokora ikorwa neza kandi bifatiye ku bumenyi, ku bukerebutsi, ku bwitonzi, kubabarana hagati yabo. Twebwe twama dukarihiriza ubwenge abantu bacu. Rero izi nyigisho zigerageza kwerekana neza yuko twe tuzakwama tuko turakarihiriza ubwenge abo dutuma ibikorwa ko hariya hasi mu kibano, kubera yuko iyo tutabakarihirije ubwenge bituma ibikorwa baca babikora nabi. Rero twe twemera neza yuko kugira ngo igihugu gitere imbere n'indongozi zabizo mu mashirahamwe canke zabizi wacu zatiza kuba ziko ziriga. Bamwe mu ndongozi zari zitavye izo nyigisho barashimiye ishirahamwe apeje Inkingi kuri izo nyigisho, aho bavuga ko bahungukiye ibitari bike mu bijanye n'uburongozi bwiza. Inyigisho twarose no munsi zatugira akamaro kanini cyane. Twabonye ko umurongozi mwiza abaciye ubwenge, umurongozi mwiza ari witangira abandi, tukamenya gufashanya mu kibano, kwitwararikana. Inyigisho rero ndibaza ko zizoteza imbere rwose kubera twize ukungene uburongozi bwiza bukora. Turiga kandi n'ukuntu umuntu ashobora gutanga raporo y'ibikorwa umuntu aba yakoze kugira ubibonye abone neza ko raporo ibikorwa vyakozwe biriko biragenda neza. Byumvikana yuko ubu ibikorwa bigiye kuzotangwa neza kandi kujanye na leadership ubu twabonye ko umuntu ategerezwa kuba ameze. Karusho nabonyemwo nuko uko nahora nkora ngiye kurushirizaho kubandanya nitwararika abandi mu kibano. Inyuma y'izo nyigisho ishirahamwe apeje Inkingi ryaratanze ubushimwe kubakoze neza gusumbya abandi.